impinduka urayivyara urayirema abantu bose biga kugira ngo barondere akazi nubwo abigisha twari ko barabivuga mugabigisha abanyeshuri avec la mentalité yuko ejo bazoronka ingene basaba akazi n'abavyeyi barungika umwana ku ishuri kugira ngo ejo ngo azoronka uwasaba akazi nicyo gituma barondera n'ama connection mwamwe kugira ngo umwana ngo azoronka uwamusabira kwa kazi but nta na rimwe bategura societe muri sense yo kwibaza none uwundi nawe azozana akazi ninde yamuteguye uwo mwana wawe kuri kumutegura kugira azosaba akazi none uwo muntu we mwavuganye kare ko aramutegura akazi azokora ninde kubera ko uwo mwana atari we yategura akazi abandi bazokora ariyo niyo navuze duteza kwataka system educatif y'u Burundi ku buryo tuzana manière approche nshasha y'ivyerekeye education mu gihugu cy'u Burundi ninde for example ndashaka kuvuga nakandi kantu sinzi muri society turamaze kumva kunda kuvuga ngo nongo ifoko dusangira ngo twese ngo tugabagabanye okay good uvuze dusangira uyu mukate question ciba ninde uwo mukate nawe yawurondeye kuko twese dufise mentalite yo kugabura tugabura ivyo nde yarondeye le problème ihagaze nuko tutigeze mwiriwe meze neza cyane gose ndagiye chance kuba nahuye namwe nanje ndaryohewe ko mwaje ego ndaryohewe kubabona ndabona hari umuntu ukunda kuryohewe nakubone muri conference uri kura inspire les jeunes umuntu muri kutwenga nibaze ko niyo kamere yemere yawe ego nikomeze ndumuntu akunda gutwenga kuko umunezero ni kimwe mu bintu bideclenche potentiel yo gushobora mu buzima neza cyane je nitwa Teacher Prince nita Teacher Prince nkaba ndi umujournaliste na kintu cyambere cyangiye kuba naje muri conference même si nashaka mbwira benshi batashaka gushika muri conference les jeunes babuze ikintu kidasanzwe avant ko nangura kubaza ibibazo kanaka bikenewe ari jambo bavuze tuvuga ati hari cyo gwa valeur ikintu ndazi ko benshi batabuze 20000 mais kumaze kubona ko ikigo kanaka kifise valeur kuri wowe uno mushanga ejo nikiratongo wari kukigurisha cyangwa gahuze kugirisha kwitaba ni giki wobwira kuri abantu benshi kuko benshi byaciye mu mahozo sociaux kandi kugira tumenye ko hari conference ishaka gutuma twubaka akazo kacu nuko dukoresha ama telefone zacu la majorité y'abajene bari muri Bujumbura barafite ama telefone kubera kino kandi kubera kino inombe ya message yaciye mu bantu benshi ariko n'umunsi twatobonye abajene nabo bagiye go buzuye cyane bahatiza kuba hari abaje nk'abajene nka plus de 2000 3000 4000 jeunes kuko hamwe habasatiwe akavuga ati vraiment n'umunsi twatuzi yuko edition gatatu ko tutegura ahantu hanini cyane gose na problème ubona mu bajene bo mu Burundi bon ndashaka kuvuga yuko d'abord conférence nombre yari limité on avait limité le nombre bifanye n'ukungene salle ingana mais aussi icatumye dufata iyo salle suko twiyumvira ko batoza ariko nuko twiyumvira yuko tuzi neza yuko muri societe twakuriyemwo muri culture dufise hari ukuntu twigishijwe kutavaloriza ubumenyi urumva ntituvaloriza ubumenyi ntitwize kuvaloriza ubumenyi nkuko twavyize twanye yuko umwami yitwa Salomo yaravuze ngo hamwe n'ivyo ufise byose ugurishe ugure ubwenge ivyo ufise byose bigurishe ugure ubwenge arabango itanguro ry'ubwenge nukurahura ubwenge donc nkuko bivuze nivyo hari habari ngaha kuko bahisemo kuhaba hari abandi bari ngaha peut-être bavuze yuko ati ntibafise amafaranga muga nkuko twabivuze bari bafise ikintu bari gufuma bagurisha n'impuzo ofuma yigurisha kugira ngo uronke ubwenge bwavuzwe uno munsi nibaza ko umuntu yaje uno munsi hari ikintu gishasha atahanye muri we ego naje navuze ko kuri parti wanje naje arico natahanye même si navuga ko ari journaliste navuga yuko nimba nari tahuye musanje jewe ko nari tahuye nabasha ko nari tahuye nk'ibice 50 n'umunsi navuga ko ibice 30 byongerekanye sivyo nimba ndiko mva ko ama part no voilà abandi ba jeune bose bari ngaha ndetse n'abavyeyi ngaha babigiye ku vyinshi tugarukire ku kibazo kimwe wavuze ati la majorité y'aba jeune bari nga mu Burundi kugira ko tuvuga Burundi ko nigo twavukiyemo tuza guteza imbere cyane gose turi enfermé turi ngo turafunze mu mitwe bivanye na education twahawe n'abavyeyi bacu nubona ko hariyo ntambanyi zidasanzwe cyane kuko muri societe na cyane muri community mu mafamille ikintu ciza twovuga ko twokoresha uno munsi nina manoro tuheza abavyeyi uno munsi na cyane uburyo batanga impanuro indero mu bana bakugira
ejo habyo la transformation communautaire transformation byo tushobora transformation change ni giki twohimiriza abavyeyi na cyane kugira be empowering abana ba ejo bazo abandi bana. Premièrement ndashaka gutangura yuko mvuga yuko impinduka urayivyara urayirema urayitwara inda hanyuma ukayivyara ikaza kumugaragara. Impinduka nikoroka ivuye mu ijuru ni ikintu witegurira ukagitwara nk'inda hanyuma ukakivyara. Mvuze kugitwara nk'inda ni kuvuga yuko hari semence yiza muri wewe ukayikonsova ukayitanga kugira ngo kibundikira irigi gushika ikagera igihe ivuka. Ndavuga nshatse kuvuga ubumenyi ushobora kwiha, ubumenyi ushobora guhereza abana bawe ukungene uri kurabategura kuvyerekeye ejo, niho hazoboneka impinduka. Abantu benshi bama barota guhinduka impinduka mu buzima bwabo, bifuza amafaranga, bifuza guhindura impuzu, bifuza kuronka amafaranga, bifuza kuronka imiduga, guhindura imodoka, ariko mu bisanzwe nasanze ibintu vyikonforma n'ukungene umeze. Wewe uhindutse n'ubuzima bundi buzosha buhinduka. Burya abantu benshi bitaho guhindura ibyo bafise, ariko ntibaze hamwe bo bohinduka n'ibindi byoca bihinduka. Ni nk'Uburundi par exemple, Uburundi bivuze ngo bukeneye ngo Uburundi ngo buhinduke. None hakeneye Uburundi ko buhinduka, hakeneye ko abantu bahinduka. Abantu bahindutse Uburundi buzoca buhinduka. Donc mu bintu bibiri ndashobora gutanga ibintu bibiri rero bishobora gutuma umuntu atashobora gushika kuri success. Impamvu abantu biro tuba batari muri success badashika kuri success cyo gasa igihugu kirorganiye muri cage. Ngoma mvuge ibintu bibiri. Iya mbere no yita nka conformisme canke no yita ibintu umwana avuka akavukiramwo, urumva culture ashikiramwo, ibintu ashikiramwo ukungene ibintu asanze bimeze, urumva ivyo birashobora gutuma udashika muri success kubera iki wasanze bose biyumvira uko nawe wiyumvira uko nyene, bambara uko nawe wambara uko, iwanyu bavuga uko nawe ni kuvuga, iwanyu bagenda uko nawe ni kugenda, iwanyu niyo ya uniforme bavuga. Donc usanga bose niko bimeze ibintu. Ushitse no ku kazi muri societe par exemple mu Burundi wiga kugira uzosaba akazi, aka kanu nitwashoboka gashikako bizoza muri conference izokwirikira aho tuzoba turiko turaja kuri kimwe kuvyerekeye pratique kuko ni jani no rugendo twatanguye. Donc dentiko ndavuye nk'ubu ku kazi for example, abantu bose biga kugira ngo barondere akazi, nubwo abigisha twari ko barabivuga muga bigisha abanyeshuri avec la mentalité yuko ejo bazoronka ingene basaba akazi. N'abavyeyi barungika umwana ku ishuri kugira ngo ejo ngo azoronka uwasaba akazi. Nico gituma barondera n'ama connection amwe kugira ngo umwana ngo azoronka uwamusabira kwa kazi. But nta na rimwe bategura societe muri sens yo kwibaza none uwundi nawe azozana akazi ninde yamuteguye. Uwo mwana wawe kuri kumutegura kugira azosaba akazi, none uwo muntu we mwavuganye ko ariko aramutegura akazi azokora ninde? Kubera ko uwo mwana atari we yategura akazi abandi bazokora. Ariyo niyo navuze duteza kwataka system educatif y'u Burundi ku buryo tuzana manière approche nshasha y'ivyerekeye education mu gihugu cy'u Burundi. Ninde for example ndashaka kuvuga nakandi kantu sinzi muri society turamaze kumva kunda kuvuga ngo no ifoko dusangira ngo twese ngo tugabagabanye. Okay good, uvuze dusangira uyu mukate, question ciba ninde uwo mukate nawe yawurondeye? Kuko twese dufise mentalite yo kugabura, tugabura ivyo nde yarondeye. Le problème ihagaze nuko tutigeze tuja muri opposition yo kwibaza ninde uwo nawe abirondeye. Nk'akarorero nk'uno musi turi muri situation ivuga coronavirus, c'est un problème ihari ku isi yose, n'est-ce pas? Mais le problème est là, kandi ico kintu twaracenkirse no mu bandi n'abazungu na bene barabizi, barazi ko aribo turindiriye ko badufasha. Imagine twese Afrika yose n'amamiliyoni y'abantu hari turindiriye ko hazovuza quelqu'un avuye quelque part acha duha umuti. Kwiriki we wiyumvira yuko hari umuntu ategezwa kubera ko umuntu atoba wewe. Et pour tarabo muti watoye nde ça a été trouvé par un Congolais muri no kandi urumva badere ko arawanka. No, le président babwiye gute ntitwa propose mu utore nta kimwe twabwiye twebwe nta muntu arapfa iwanyu barapfuye. Donc mwewe mu Madagascar no kivuga nuko na trouver notre solution trouver votre solution. Donc sinzi kubona système de pensée ihari nico gituma navuze hari ukungene uteza ubona ugomba no kubiba mu murima
uteza kuwukuramwo ibivu ivyatsi iki kugira ngo ibe isi nziza ishobora guproduiza intuze twakoze uno munsi rero yari muri sens yo guprepara terrain izoshobora gutegwamwo imbuto nziza za success bivuye kuri conference izokurikira n'izindi zizokurikira ego ndabona yuko vraiment byukuri nk'abariko baratwumviza umva ko uriko uravuga amajambo atusha amajambo y'ingira kamaro cyane kuri tugiye muri departement ya mu ba jeune bikana yuko uriko uradutegura umutima hari jambo bavuze uvuga yuko uravyigerageje kuraba fate muri Afrika nimba abakoroni baraje muri Afrika badukoloniza plus de 450 combien 30 ans bavuga ati kuba barahagaritse uno munsi tukaba tuviva ama independence ngo sukuvuga ko sukubera yuko vyabananiye kubana badukoloniza nuko ico barondera bagishitseko baratwanfirmiye baradufunze imizirikanye bagati nibo uriyo ku refreshisa yo kuyumvira baraduhereza ivyo twiyumvirira na ngarutse rero mu ba jeune on a trop des projets trop des dons trop twavukanye de kamere nka naturel de fils ariko kutazikoresha ivyo biri pencher handi nyene kuhabwa ivimviro twiyumvirira ko canke des projets dukorera erga le problème ni ya ndagwenga karorero sivyo urashaka kuyaza umuntu yakoze uyu mukate kuri wewe wiyumvira yuko yatanguye kudekuvura umukate mais c'est faux yatanguye kudekuvura uko ameze muri we imbere yuko adekuvura umukate du colonisation yarushize amaso yacu ku bintu bitari ivyo for example ona nko mu gihugu cyacu amaso ari ku bwoko kuraba kuri bariya ujya twankana n'uriya twankana ni gari umuntu afata loto yo gurefreshisa kuri we uwo mwanya ntawo bafise pour moi nibaza yuko nzobikora un jour aho ntezo créer un endroit de réflexion umuntu wese akeneye gufata umwanya wa retraite pour réfléchir aza muri ico kibanza akiyumvira for example ona nk'aya ma endroit ya ma conférence turiko turagira abantu ntibashobora kwiyumvira valeur afise ça coûte des millions normalement kwinjira ce n'est pas 20 000 normalement watiza kuri 1 million kugira winjire muri conférence nk'iyi urashobora kumviriza experience y'umu professeur ukamwumviriza experience yiwe ibintu amazemwo des années ugaca uvyumviriza juste gratuitement gutya hama ntuze nuko udakomprena l'importance de la connaissance ndashobora guhereza karora igihe umuntu Dr Miles Monroe yaza mu Burundi hari abantu batagiye kumuraba agiye muri Kenya les riches bo muri Kenya hatiza kugurisha amatike arenga 2,000 les riches bo muri Kenya baci bagura amatike yose kugira ngo abakene ntibavyumve baci bagura turetike kugira baze muri conference bonyene kandi effectivement baje muri conference bonyene muri intervalle ya 5 ans bari bapossède presque tous les buildings zo muri Kenya presque tous les buildings zo muri Kenya zo muri Kenya why tibaza kuko bo baravuze bati no uyu mugabo ibintu azanye biri very important abantu tuzakuba kumwe muri conference barashaka kuza kutuderanja kuri batazi importance yavyo yego on achète tout kandi bo hava bana du concurrence kuri terrain bavyumvise on achète tout ntihagi ntibavyumva kuko niba tavyumva haca bazovamo ego aho nyine ngarutse gatoya ni wo wa mugani ndavuga ko uno musi umuntu ariko aranywa coca yutse yuko peut-être yo coca iyo projet yaguze $500 ariko uno musi kiratunga yatunza bamwe ikatunga uno musi ezokutunza abuzukuru jusqu'à l'infini Coca-Cola niyo yambere nyuka kwisi hose iranu hose ego iranu hose Coca-Cola iranu hose yaguzwe formule yaguzwe $500 imagine umuntu yafashe aravanda $500 kwera avuze ikintu kimwe abuze imagination abuze bwa butunzi ndiko ndababwira ya élément il est important la pensée l'imagination imagination ni capacité yo gufeza circuler les pensées muri wewe kugira ngo ziforme ikintu runaka ukene kuzana kumugaragara c'est une image ni nko comme le professeur abwira ati je voyais ma maison je voyais même le cocotier ahantu yariri umugore wanje iki je vous dis franchement hari ndashaka kuvuga ndibuka jewe umunsi umwe mvuye muri HTV cyo gihe twatugiye muri HTV
tugiye n'undi mugenzi wanje nabonye nawe niho yarari ngaha tugiye kugira ikiganiro sur entrepreneuriat hama dushitseyo narumva vraiment ko entrepreneuriat nta kintu za kuvuga vraiment navuga atamenye fityo kuvuga bihari hanyuma heureusement nitwagize emission mugana tashe mbabaye chanda nyuma ya SOS niga muri ETS ico gihe chanja muri nyuma ya SOS ngiye muri inyuma ya SOS ndicara chandarira ndize chanda décida ce que je dois devenir chanda décida je te dis franchement mon ami ni modoka ntwara no munsi naguze imodoka mfise 27 ans 26 ans 27 ans niyo naguze imodoka jewe ni imodoka ntwara no munsi niyo nzotwara ejo ndayizi ndatsi ningenisa iyo ntwara no munsi nanzi couleur yayo ningenisa sinayironde yasanze muhira ikiza ko nsanga mera nkayigura kubera iza nijya nyene nk'ubiyo nzotwara next time nitwahura ndatsi ngenisa umugore nzotwara nindanzi ngenasa kama kubahereza riri ibintu gutyo ugashinda binegrija you don't understand guys really? Ngaruse gatoya kuri professeur yavuze ikintu kidasanzwe ndabona ko yarabaye umugisha wawe umbisigura ko waraba inspire yavuze ati jewe n'umugore nzotwara ndandamuzi nari imagine nkabona lo bebe niko nateye nicaye muri jardin umbebe niko namutero niko namusimbagiza urumva yuko avuga ati unashangaruke na cancane kuri inspiration sivyo birekana ko waraba inspire no professeur aujourd'hui uri kuri inspire abandi bantu nabone bari baje muri conférence bazo ko inspire abandi bantu mais nikintu cyategereza no munsi kuba hateza kuba haje nk'abajournaliste benshi babitangaze ku binyamakuru bitandukanye hatsa ko ari ibinyamakuru byinshi byaje ngaha kugira inspiration c'est pas seulement kujya muri conférence kuba ati kanaka yavuze kuko umunsi ndiko navuga ati Manro yavuze nuko naba inspire nawe cyangwa navyumvise narabisomya urana nk'ikintu lo professeur kikimeje gutanga yabonye inzutusa nubona yakivuze personne n'a pris note kuri cyo kintu parce que pour vous mwe mwiyumvira yuko moi je l'ai pris twari twiyumvira mes chers amis kubera uno musi wojiwe uno musi wobona tu vas voir l'image yabonye exactement il ne faut jamais oublier si nous ressemblons à un créateur nous sommes quoi non ok dis-moi si nous sommes à l'image du créateur nous sommes quoi nous sommes des créateurs vraiment n'est-ce pas non mais si Jean-Pierre est dans cette maison là de même que moi je conduis la voiture que je voulais, la maison que je voulais. Je suis là où je voulais et je sais là où je serai demain. J'ai une question. Just tell me. Si c'est exactement ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a manifesté. Est-ce que c'est la faute du diable ou la faute de quelqu'un d'autre? Non. Vous n'avez pas quand trois vous, quand vous avez dit, nous avons comme vous interview, ndi sûr, ça a des importance. Kinazo importance ko yofata yobona fise y'igipanga agiye guca ibiti yobona ariko arikorera ibintu yiruka yobona ariko ariruka mugabo imbere yuko wiruka mbere ko Jean Pierre yiruka ico yabonye nico cyazanye vyose ego gatoye mbabare kubanda bagaritse ko naho twaje gatoye ragira njye ego mbabare parce que ni quelque chose très important cyane gose nuko turi muri émission ya Burundi en avance tukeneye ko les jeunes bavance tukeneye ko c'est non pour les jeunes même bavuga ati the great leaders empower the next generation Sivyo tuba tuzoba inspiré aujourd'hui amajambo bavuze bati kwimaginer l'imagination quelle importance l'imaginer kwimaginer chaque mais l'importance ko ariko ratwumviriza l'importance nguko apôtre bivuze just muri marquer l'importance imaginer no musi byara gufashije aho ugeze no musi il y a beaucoup de gens qui sont inspirés par vous l'importance marquer. Tu répètes la question pour bien saisir la question. Tu répètes la question. Je répète la question. Tu gagnes l'importance, il faut imaginer, le projet est loin. Avant, il y a talent. Itananekosha gute kugira nshikenga kuko bavuze nigeri no tangura no zotanguziki hehe nzo itangurira sivyo imagine kubyo ko imagine donc valeur iri muri ko imagine ni yahe valeur ko imagine ni valeur très importante urabona uruko urareva en fait tu rêves ce qui se trouve en toi-même nanje ganora nibaza none vyo ndiko ndibaza nzobironka gute ce qui est important c'est quoi urumva ko change mu indi question nzobironka gute ava yo question yariyo ngishize mu kintu hacaze indi etape muri ivyo bintu nzobishikiraho gute c'est ça qu'on cherche
ntiyumvire des étapes inzu zoyironka gute c'est le travail c'est les pas ivyo bintu reka ndabikorera c'est être discipliné dans la vie reka tubaho dans le désordre ukidisciplina kubera iki hari ikintu washize mu mutwe kandi ukeneye kuronka reka ndakubwiye n'ikintu reka ico kintu utakironka tu ne vas pas le regretter uzopfa urugrese uzovuga uti naragerageje biraga mais wewe waratanguye kugerageza c'est là où réside le problème waratanguye uti rero umuntu yotangura quand ikintu maze gushira mu mutwe ndakurahiye quelque temps après il y a une grande décision qui naît en toi hari ikintu kikuzamwo sans le vouloir ico kintu kikuzamo parce qu'un jour wigeze kucyumvira une grande décision qui vient à toi ubu rero ko nagomvye gutera amashugwe je décide umunsi ko ngomba gufata isuka ntangure ndimo c'est ça qu'on appelle la grande décision il nous manque ça la grande décision uzotangura ryari et il faut comprendre quand tu es jeune barakugaburira bakugirira vyose baranakwigisha bakakwereka ibintu mugabo à partir ya 30 ans bwenge waronse utegeza kubwaplika ukabwikorera wowe nyene parce qu'à 60 ans ça sera trop tard uzoba ugishoboye gusa uzoca utangura y'amayide yawe kuyahereza abandi ni mukuru abo bandi nawo tu seras en mesure de bien les choisir kubera uri muri yo parcours parce que tu n'as plus la force yo kuja gukora ivyo bintu mais tu as l'intelligence toujours de téléguider les gens aha rero ngarutse ku kintu ntavuze ngo bavuge ikintu ntavuze hano umuntu aja muri retraite muzoca nicara mwirigara mutabamuza mwirigara ku kirabo kwanaka parce que ngiye muri retraite tu vas toujours travailler koresha umutwe wawe koresha na experience yawe gira umuntu ati iki kintu naragiciyemo ni kibi parce que wagiciyemo mwereke ati inzira nziza niyi parce que wayiciyemo wowe none gantu bana ko kurakora d'une façon d'une autre l'âge rero c'est cet âge nibaza yuko witwa kuciye ubwenge hajya utanguye adolescence utanguye rebellion après iyo rebellion kenshi tuyita ko rebellion mais en quelque sorte ko genda vyumva ukene kwigenga tangura rero mais pas ne soyez pas rebelle dans le négatif une façon d'être rebelle positivement un jour mu vyazo cyabona ati yagiye kora bijya atambwiye iranema agacabona ati umunsi je ntangarasi sare wabana batangarasi iwabo niyo wandi wacugaruka kuvuga ati même mon fils naramubwiye ati kora igikenewe fait nécessaire terme principe ndashikira muca ni résumé de tout ça tu peux être ici akachaku hazamo une idée no kora iki gikenewe neza cyane nicyo tubuze no kurigwa ryamye maze kwikebuka no kora iki gikenewe akavyuki ndi mu kabare ndiko ndapuriza doze no kora iki gikenewe reka mpagarike kora igikenewe faites le nécessaire wivra kuri kijojo chiza nikibura kids le nécessaire c'est quoi je te lance la balle c'est à toi de la jouer merci beaucoup mugohera izashaka kuvuga ko bazi ibintu byinshi kuko byinshi twabitawe kandi twabivuze tu as dit parfois les parents baravuga ati la vie est difficile et si vous pensez que umwana la vie est difficile azokura ziko la vie est difficile amahera aragoye kuronka biragora kuronka amahera biragora urazi nagikuye urazi uwo muntu urazi kubwira ubwo amafaranga ese izo mvugo dukoresha nkuko yivuze zirafectanye n'abana ku byo bakura bumva yuko ubuzima bugoye kandi bwari kwa bworoshe en fait cours general ko ndatanga iri puissant muri sense yuko uyitahura igihe wafashe umwanya wo kwiyumvira kugira uyitahure utafashe umwanya wo kwiyumvira ngo uyitahure ntishobora kuyitahura neza cyane ute gute
nariko ndavuga kuri ko nayo imagine inzu je me suis imaginé des choses tout ça n'akantu tuneglige muga kari kwisi uti gute for example imagine avuze ati ngoma nje Gitega mu rubanza kesi ciza amafaranga avanye niyo question ije sivyo muga icyo keneye ni giki ushaka kuja Igitega d'abord banza umenye yuko kuja Igitega ari objectif iri clair itari vague yuko tu es sûr et certain ushaka kuja Igitega buryo udashaka kuja Ingozi kandi ukavuga ushaka kuja Igitega ariko ushaka kuja Ingozi kuko ushaka kuvuga ko ushaka kuja Igitega ariko ushaka kuja Ingozi muri ico gihe wagiye kuzana confusion muri systeme y'ibintu now imagine ushaka kuja Igitega navyimvire ko ushaka kuja Igitega nabonye ko ndiko nje Igitega nabonye kandi ko ndi Igitega mu rubanza natana kibazo gica kiba amafaranga cavana le problème yindi yaciza raba duga hejuru gatoya hejuru iyo question amafaranga avana le fait ko yumvire ko ushaka kuja Igitega shuba umuntu ari ready uravyumva kuri opportunité ibyo zovyiga muri conference iyi yari yo yose kuko le fait ko avyumvire ko kene kuja Igitega hatiza kwiyugurura des opportunités zigwaje amafaranga kuja Igitega le fait ko yashaka kubaka inzu runaka hatiza kuza des opportunités ziza kubaka chakintu in physical world really ndashaka kubereza mu kintu kimwe ce que tu vois là finira par se matérialiser ici. Si tu parviens à le voir ici, ça te matérialisera ici. Ça, c'est une réalité. Nico rero nshaka ahubwo ko abantu bose bokwiga d'abord. Urazi ko ushobora hari abantu bari kwarondera amafaranga batazi icyo azokora. Ego. Ikintu kimwe bakeneye kandi urumva none wowe nuguha ikintu atacyo ukeneye nagira ubanza gukenera ikintu hanyuma hakaza ikije gureponda kuri icyo kintu ukeneye. Ego. Ni nk'abantu bashaka amafaranga gwesha ngo wampa amafaranga nomenye icyo nkora no ubanza kumenya icyo wokora mbere yuko amafaranga aza. Ego. Kuko iyo umaze kumenya icyo wokora amafaranga acayizana kuri icyo kintu igihe kimaze kuba clair munyumvirize neza ibintu ndiko ndavuga ni science iri hejuru. C'est pas juste des paroles, c'est une science. Vraiment. Iri hejuru. Itahura ufashe umwanya wo kwiga. Thank you. Murakoze cyane mva ndavuga yuko mu byo twigije twumvise byose byo twize muri conference tous dufashe umwanya kwicara hasi tuzirikane tuvuga uti kirajya mu kurinde nimba yavuze gutya ashaka kuvuga iki tuje deep and deep bizadufasha kugira changement de mentalité. Sinon merci beaucoup. Yego murakoze namwe. Turi kumwe na apôtre Ferdinand Bright Niyibizi. Apôtre Ferdinand Bright Niyibizi na professeur Nahimana Jean-Pierre. Nahimana Jean-Pierre c'est ta femme. Twagize amakosa cyane gose ko watanana ise it's okay. Ariko nibaze yuko muracari hano mu Burundi. Ego ndi hano. Ubundi kuvuga yuko umwanya wose tubakeneye na twasanga kuri bureau twasanga. Ntangorane you are welcome. Yeah, quand tu quand même votre femme y inspire aussi. Il y a des femmes, des filles qui sont bakine kuba inspirer, c'est bien. Bakine kumva byinshi bivuye kuri we, bakine kumva amajambo menshi avuye kuri we, avuga ati vraiment on a été inspiré par quelqu'une. C'est bien. Murakoze cyane. Ego murakoze cyane. Ego.